Medi? Media? Sama. Wahani. Ni sawa? Ni sawa. Hari ibyo wariko urakora bipfa? Oya nta kimwe. Nagomba tube turayaga. Urabona rero Medi mwananje. Urabona we kunda gufisura umukobwa umwe. Kandi n'ukuri sinidoga. Abana Imana yarabampaye. Mugabo urabona we kunda gufisura umukobwa umwe. Udende. Atawundi ndaba, atawundi ndiko ndabarira. Bumva neza ko ibyo ndiko ndavuga ari wowe ndiko ndabibwira. Jewe rero nta kindi ngomba kukubarira, ngomba kukubwira nk'uko ukwiye kwifata rupfasoni. Ukagendana indero runtu, ukagenda nk'umukobwa afise icamurezi. Si ngomba kuzoja kumaramaza muri aba bana. Uranyumva? Urabona ko ari jewe natowe ngo ndongore abandi bakenyeze ngaha. Je rero sinoja kumaramara ngo baje bavuga ngo Medi ngo yatwaye inda ngo yaragize iki ngo mere nka Suzana. Uraze urya Suzana wa hariya hiki nyene biriko baramuvuga. Raba umukobwa wiwe ibintu yamukoreye. Umwana wa muri hishuri yaheje amashuri arikokorera muri Hirana University araheza akaje gutwara inda akaza kuyibyarira muhira. Ubwo urumva ko gahombo umuvyeyi abagize kanini cyane. Nico gituma rero ndiko ndakubwira oya noneho se Suzana gusa raba hariya kwa Matilda urabona yavyaye abakobwa ariko bose bamupfuye kubusa kubera iki baje kuvyarira iwabo. Sinkenere ndazibitwarire, sinkeneye kugeza size rutarataha. Uravyumva? Ibyo bintu sindabikeneye ngaha haba namba. Size ruteza kuburi mu nzu wamaze kwinjira. Kandi noneho guhera kera nta mukobwa yashobora gutahira rimwe n'inka. Twe twakuriye ruguru. Inka zitashe zikagutanga mu rugo wacururara inyuma. Ndakurahiye. Twabibaze ko batwemerera kwinjira. Inka zatashe ntibyakunda. Aho rero nibyo nagomba ko tuyaga uvyumve kandi bishire ku muzirikanye kandi ubigendere. Ariko mugime mu rumari. Ni mama ndakubaze. Nko genda umwana muto yawe kwero gutasizeye. Mbega sizeri niyo saha ntoya rero uri kuribaza ngo ni ntoya. Nawe mama umenya ko umuntu akuze. None ukuze wo gutaha ijoro. Oya sindo gutaha ijoro ariko mama nawe sizeri basingirira basi samo ya basi. Oya nta samo yawe uri gukora iki mu gahinga. Nakazi ufise rero bise abagenzi. None abo bagenzi kubera ko bataba baje ku murango. Kubera iki batoza ngo muganire ku murango. Jembarira abo bagenzi bijoro wumva arabagenzi. Yesa abagenzi none mama gutembera. Yewe uzotemberega sinakubujije mugabo utahe kare. Mama mukuru. Nta masaha y'inkoko size. None Medi ndakubaza nk'ubuje ndakubaza umukozi tuba dufese ngaha ugomba rabwe ntabajya abahungu. Abari babaje ko mubaza ngo mbega watetse mbega wahishije mbega waruye mbega wogeje sahani mbega ngaha ko hadakubuye mbega ko bimeze gute abari baba muraba ugomba nkare mu kubikubwira ko nari nakoreye ko turiko turahanurana nayo masaha nisize kandi gutembera je sindakubujije abagenzi bawe bazoza muyage wabasanze yugende ku murango muyage sizere aha umenye n'umukozi cyo yateguye. Kandi none uraza ko je ntaginga zose no kuzuraraba ko n'utwobwa twiwanje yaduteguye neza. Hago namwe hari byo mwihaye ngo samoya uri. Je ntahe samoya nawe ututasamoya. Oya nawe mama none abana b'abakobwa tubana ngaha mu gace ko batasama canke sami canke sata. Jenje no ca ntasize n'ukuri mama oya nawe uraba ko nanje muze. Erega bwa bundi rero narinda kugiza umuntu none urabwiyambuye ubwo buntu. Honyine je narinda guhaye size zo kumugoroba. Bo babwije nta nikindi kintu muri kurakora. Ubu rero babonye yuko je navuze buke uri kuraduza ibituba. Ahubwo rero umviriza ubu byose ndavyaniye. Saa 10 aha mu nzu. Saa 10 watevye saa 11 niho uzoba mama rero avyunyuye saa 10 kangaha ahubwo. Abo bana bahandi je uri kurabimbari nibashaka bataye saa 5. Je ndabura uko rwanje ubundi akaraba kwiye.
niba goma bararayo no kurarayo je nico bingiye ndakubwiye saa 10 watevye saa 11 wumva igifaransa 17h kana mama bazire ko nambaye yo ngifunga aya no kuri mama Jesse sanze utaramenya Nabizi umwanya munini yatumara kandi nagusabye igihe kinini basibyibre ko wasibodura amakanya basigiye ndi kumwe nawe honyine birananezera bisumba kuja mu kabari bisumba kuja gutura amahera ahantu bisumba ibintu byose byonyezereza umutima wanjye kubana nawe byonyine basi minota 5 biranezera cyane niyo mpamvu gisho sindakuriye ndakubwira ati basi tumurana akanya niho wasiyoba iminota 30 ubu bihagije basi ikibazo yanjye si jewe no kuba muyo nyine gusohoka aho nyine niyivye ntibakunda gusohoka nivyo bemera aho ana ngaha nahari uyu mwanya zo kumara ngaha urumva no shinda guhimira 5 gute kandi ngo tuyaye kandi namwe batanyemera gusohoka no bigenza gute ariko bashobora gukunda gusohoka ico ndakizi ko mwana ngondo zingwitwaza ngo nuko ngo ababyara bari bakera ababyara abakuze barabyaruzwa n'ibisanzwe ibintu by'ababyara ibyo byari by'imyaka umva ubu mutoshaka gukundana neza byose bikagenda neza usanga icyo cyose aricyo kibazo gituma wowe unyimana umwanya usanga icyo kintu ushobora kuba wiyumviye oya si kuvuga ko mutwe sico niyumvira jewe uri ukunda gukunda ndabizi ko mwana none se bazongera nawe kuzundajyana si uzombwire basibunda basi nubwo basuzompenda basivumba basi uvuze ngo I love you bizonezeza umutima wanjye nuri no kugira ko ndakunda gutwara twarabyara come on Medi ibyo nakubwira boduca iby'imiryango byari bya kera ababyara n'ibintu biri kure cyane biri kure rwose ibyo bintu Jesse nibaze naho nubira gukunda gwanje nawe nanje nagukunda ariko simbona umuryango urinze uvyumva ko je nawe dukundana twivuga gute binyegeza n'ibyabana ngombwa tumaze kutumvikana ko je nawe tuzova kure y'imiryango yacu iriko iratubuza tuzova kure y'imiryango yacu iriko iratuma urukundo rwacu gonda tuzoja kure yiye amafamiye yacu ariko arabuha imitima y'ibyishimo byacu ahubwo byiza rero sinari aho kwawe gutegereza naguhaye kandi ngende uko ndumva ariko baramamagara ndibanze tuzosubira oya basi umvise hasi ndagatuye basi ndakubwire basi bye isi ikindi kintu itera yiruka ku muvuduko udasanzwe gusa nk'ejo n'indi yumvira ati mubirinze bishikama amagapfa wowe nk'umupetit frere uravye ibyo dufise ngaha mu nzi imitungo yose dufise ndani no hanze ibyo ni ibintu bishika nawe uriko urasari uriko ushaka mbere ko wapfa amari
Mani wewe bakurotse. Icyo cyo namenye ndakubwira ko bana bato bato. Ubu ndakubwiye ati for example mama arapfuye. Ikasida mwisi. Ikasida mukuru. Ari inzapfa rero cyo twari. Sha, biko birangora kumva ariko mugabo we ntasha ariko mama mafise n'ibintu byinshi si ibintu byinshi cyane n'amafaranga hariya afise amafaranga menshi ariyo akunda kunyegeza hariya munsi y'igitanda ariko byose mani rega je turatera inkuru na mama ntacyo ngira rero cyo twari iby'amahera no bireka mugabo iyi nzu ni nakagama iyi nzu iyi niyo noca ntwara jewe ubwa mbere wowe mutoyi wanje uco twari nonzu niwe kuravuga ko twari none mani none niwe uri kuravuga ibyo kumwica jewe nyene yo wagiye mbabaye nawe uri kurazana ibyo kuvuga iby'ubukuru ahubwo je ndaramukunda mama yoca anayisigira ibyo yuko apfa ikibazo bwo cyo bataniki jewe ndi mukuru mani iby'imyaka sivyo zarama rero ngiye je ndi mukuru jeko ntonye kwa mama ega turakundana kandi azoba yapfuye ega ko tuvuga yapfuye rero uzo kumutoni umuntu yapfuye amen wewe sinzi ibyo ushaka je mugana utorinze uyu nzu we ntiwitwa kandi muto ibyo byihorera ibyo byireke ibyo je ndabibona mani ushaka ko nawe twoca tugandagura je noca ndakwica nawe nyica gute ndakwedi jewe ndi mukuru ngaho mu muryango ije n'umuhungu mukuru ujya mu ndi mukobwa kirumvikana mugere bimeze uko jewe ubwo yadetse ku muryango wo buhone noca ndayitwara nkaca ndongora na urumva nanje bigace bigenda gute wowe tumaze ucumvamu gaca birahe urahamwe no habo nibikundi oya basenda kweli je nibiburi urabona ifise ivyumba bitanu nibiburi je no twara bibiri tukayibanamo turaba wewe ukayibamo nanje kayibamo mugenze kwisoho mane nivyo ukunda nawe nyereka hano ucaja nanje isagara amazu menshi gupanga muri ico gihe uragenda ukabura panga je nkamanza nkabanda ndungura umuryango mvyara tugwira hama nawe hageze kurongora tukaraba ko urumva byari n'abandi baza guca badutera kuri rega uramenya wewe tuvukana turi batatu ujya mukobwa ntarimwe ujya narimwe naca turaba iyi nzu iyi niya twebwe turaba nta n'undi muntu yegera rero umunyamahanga mubakeye rero ugenda ubyare n'abandi bace baza urumva ugenda ubyare bace baza kudutera kuri ndababyarira hanini icyo ndabona babyarira muri za girlfriend ndagutera inkuru ego ngikunda ico ibyo biri kuri imbere ngikunda hamwe urabona mama yowera urabona ubu namaze kubona n'indirima wamaze kugira nk'indimu naciye ngoma ndabihindura ibindi mama hamwe yowera urabona gahoye jewe intoyi intwarana nawe byogenda gute nari ucukuri mona urabona jewe we naca baza akagukuramo kwanza noca baza akagukuramo bikuranaho nobanza nka muri make uri kunyumisha yuko bize bishika mama apfuye hakonuka n'inzu wowe ucumisha jewe anisi nimba rero utazi wabona ko ndagufitinisha hagenda ko ndakubwira ugiye amande nakumviriza nimba mama apfuye utoka naho je mpara ino nzu wewe uwo mpara nakukara nje nakunda ivyo sareka nakumpara kuzari ari ico utazi kandi ico utazi zokikwereka jewe ndakubona inzu reka nakubwiza ukuri wewe ntacyo wongira n'ubu nyine mama naho roka itongo nzo ritwara bitugirira karezwi bive ngene basa ninde yabahaye orere y'urupfu mwebwe nimeze neza amatari ko umuntu azopfira uretse ko jewe mbaze umwana ndiko ndabumviriza ngaha numiwe muri ko muravuga neza yuko jewe ninapfa muzotorana inzu mwabipfuma abanyagupfa ejo nyene kandi noneho nta n'ikindi mwari mumazi mwari murindiriye ko mva mbega ninde uzotangura mwopfa imbere yanje nawe ibihuramutwe by'ibihuramutwe ingene birehe ibigungumuka by'ibigungumuka po
ngene muri mibambarare gusa mama karaka bragi no gucisha no ho gupfuye nyene ipwe bapfa amaso bakarusha jewe ubwo nabo ngo rurapfutse none si jewe none niyindi niwe kurahutsa gahaje upfa kuravuga gahaje ndakumva mama reka kumbeshe n'uyu nyene uno muzi ibintu yaba bikaravuga n'isi yose yaba bari ibintu by'ukuzo wowe nawe wamuvuze iki ngo ngenda bize mama apfuye none mama ntidukundana n'ubizi je n'usanga ukundana na jewe ukundana nanjye ugomba kumva kugira ngo utorane inzu mama je ntavyo navuze aho ko murayisatura biriwe mbega ko ngenda bize neza ko mushobora gupfa kandi mukayisigamo mbega ko muri kumwe ravuga ngo na mabrag ko mutari ko muracisha muhabwe namwe mupfuye muntanze oya mama ko gutanga kandi ushaka ninde yakuhenze rurakora ubushaje rurakora umuto rurakora umeze gute ninde yababeshi ko unyene je no kumva mwese nkuba yabahanuye wowe uraje abo je nabuze uraze ndazakuretse ngene zingana mwamuratsinze ngo reka gusanisha mwabere mu mariko mukari vyiza rero muri ko murangana ubupfu ko mwabonye mukura murazi ngene vyagenze ahubwo ni muri ko muduza munyama hapfuye n'abatari bakwiye gupfa yo hapfa mwebwe nyene muri ko munyicangiriwe reka mama uretse ko ndakufise nawe Jessica mavuga nakaye yakufise hirahira uca ngaha urabona ngene jenda nabaretse mugakora ibyo mugomba hirahira uca ngaha uca mbona ibyo wanje ngene rimeze hirahira ucishwa ngaha ndakwereke mbabarira mama nyari bragi uraze ngene mu mbabaje uyu munsi nabaziga ko kazoza nabaziga ko amahirwe none murangabangana mukanyica mukamushiraho ibikenyi ngo mugomba kugabura inzu y'iwaje ariko nakubari yewe ahantu wakorera akantu nkapfa nayigurishije mama nitwo gukundira nawe watubyara nivyo ukunda ndabya aho mashaka udufira nabwo si usaza weshaka n'ibikiwe ubwo n'ubusaza mbega umuntu abimenye yuko nayigurishije mwobona uwinjira ngaha n'urukaratasi ababwira ati endetwa hanze hanyuma rero mubandanye ayo maporoje yanyu yo kunyica mwe muri ko munyica mu vyiyumviro mumbwira ngo n'amabrag je nzobishira mu wibuke ko dukundana ariko jewe mama ivyo gukundana ubu ntibikirimo ndababare ko ashobora kubica neza amaso yanyu ndahangayitse ku bwawe basi ndagusaba unyumvire ikigongo bazi unyumvire ikigongo k'umutima wanjye urikunda kubera wowe urakwipfuza ndaba mu maso bazi ndaba mu maso gatoya ndaba bazi nta rukundo ubona ubona ko amaso yanjye basi byibura kubwira ko agukunda Jemwe bigenza gute ahubwo byo jemba uvuma twiva muko nta mwanya uhari none wacu ni go ni boramba ubona ko kubivamo nicyo kintu cyo nicyo mbona reka kumurikira umutima reka guhonyanga umutima wanjye reka oya ahubwo ndagiye nari nateka basi gatoya ndagiye cyane basi gatoya tubivugane oya ndagiye amasaha ariko barambondera basi Medi uragiye uransize Medi uko byogenda kose sinzigera mva inyuma yawe ntuzigera uva mu mutima wanje nzokwemera uko bizogenda kose nitange ariko ndabona nta yandi mahitamo usigaranye ngomba kugwana nk'umugabo ariko sinzigera ntsindwa n'umunsi n'uwo mu rukundo rwawe
ngiye kuza mu uwo muryango wanyu nzokwemera mfatwe nabi mbeho uko bashaka ariko nzoba ndi kwisezerano ry'urukundo rwawe nifuza kuzohora ubyuka mu gitondo ndakubona no ku mugoroba nkakureba kuko nibyo byishimo byanje numva nogira Medi sinzigera n'umunsi n'umwe mba ahantu wewe utari ubimenye Medi ubimenye sinzigera mba utari nibyo ukunda Ewe mwana wa mama, karibu ndakuganyire kuko nta bundi noganyira. Aho ubona amaganya aranyuze inda. Hewe, ntupfe kumbona uko. Aha je nari byari ibisigo. Ndabona ukuntu umeze uyu munsi sindiko ndagutahura bure. Mbeho ntahura gute? Erega we nuko utazi bo ibintu bindimwo. Aha numva hose biriko birabiragira bigira uko. Ona kubona. Sidoroshe kweri nje ndabona ko umengo ufite ibintu biriko birakubiragira. Yo. Nabubwire none kugira ngo kumbure mu mutwe worohe. Hewe ngo banyice rero jewe. Aha ko bonyica no bitanga. Bikaye uwo muntu we wagomba ko kwica niyinde. Ahubwo jewe urantangaza bijya bisigwa nyine je navyaye nivyo bigomba binyica ndakubwire rero mu masahi ubugeze ku rwego rwo kuvuga abana be wawe ko ari bisigwa mbere urazi nyene bimeze ubu baragiye hamwe ndabumviriza bariko baraja inama ngo yingene je mpfuye ngo boca batoraniye inzu yiwanje uranyumva. Aha rero uradishobora gutumiyeko je ngomba wa muntu wigera kumbwira umunjaneko urumva niba batarabikora je ndabitanga kandi umviriza ikindi naco sinzobica nkugira ubwoba sinzobica mugabo nzobahungurura amaboyi bose hamwe bicika ibintu byo ngaha bikicara bikaba intama hamwe ndabibwira haguruka bigahagurukira rimwe icara bikaca byicara genda bikaca bigenda hamwe bikora ico je mvuze ndabikubwira ugatwenga. Urabizi nawe uri mukuru wanje sindiko ndagutahura ico ugatahura n'igiki amajambo nk'aya abana bayakubwiye nibisanzwe none wowe ngomba bicare bayagira none bakubwiye yuko umunsi umwe uzopfa none ntuzopfa uzokumira ku isi uri giti n'ibiti barabica ikigira kandi je nibaza yuko nimba bicaye bavuga ko umunsi umwe uzopfa bagatora n'ibyawe ibintu bisanzwe n'ukuri ni nk'inkuru mu zindi nkuru cyaje narinzi nyene ngo bateguye kukwica ahubwo mbere bateguye imipanga n'iki sinarizi ko ari ibintu by'inkuru n'ibyo abana bicaye barayaga byinshi. Aho rero nawe uravuze bariko barayaga ingene jewe nopfa bagatorana wumva ari inkuru zisanzwe wumva ari inkuru nyine zo kuyagira muri sara mbega utazi ingene bariko barashihana bavuga ngo jewe ngo nzoca ndayirongoreramo ngo yatuzogabura ngo rimwe ivyumba bitanu ngo nzotwara bibiri ngo hamwe mama apfuye ngo nzoca ubwo wowe iyo wumva nawe wari kumbarira ko ari inkuru zisanzwe kandi none je service nariko ndagusaba uragomba reke kuhanyereka sinzoharondera aho umuganga bene urya arayoberana oya mu masahi ibyo nibisanzwe
je nibaza yuko ari bisanzwe ibintu by'abana kuba bicaye bavuga amajambo je nibaza ko ari bisanzwe ikigira kandi nimba ukeneye kuzohabona je nzokujana none noreka kukujana gute nta bindi rero je ndagusabye ibyo by'inkuru zisanzwe je ntusubire kubigarukana mu matwi yanje je ndakubariye gutyo je nkeneye ujya muganga kandi nta n'ikindi shaka nakubwiye ko nagomba kubica ngo babahambe nk'uko bo bari byo bifuza je ngomba ndabahungurura amabonye ewe ibintu ntibyoroshe ntibyoroshe nibaza coco nuko naho abana wabyaye batokuyumvira kukwica nuko wapfuye kubifatira mu buremerezi gusa mugabo naho nyene ntibisanzwe wowe urabazi kundusha hama yandi makuru rero ubwo nyene urabona ko nashitse ushikiza muri ibyo biyashu byawe nihatari nta n'ayandi makuru jewe mfise amakuru nayo wumva umenye ko je ntagisinzira umenye ko ntakijya umenye ko ntagitone n'agatiro na gato ibyo ayandi makuru rero uca wumva ko atayo mfise ayo mfise nayo nakubariye umva amakuru yawe hariho n'ivumbi reka ndabe ngende hama jewe genda kandi umenye neza ko jewe bitarenze ejo canke hirya y'ejo je nzogutelefona unjana aho hantu ubu nta kindi je ngomba gukora mahoro amaki Nisanye n'ameza bukebuke n'amasakoshi n'ibiki ewe nawe warabyibushe none kuzanye isakoshi ni ubuntu bw'Imana nyene rega iyo Imana igusize urasa neza kwe ko wajyanye Imana ntigira inzigo hama mumbabarire kubona je ntabibabwiye kubera yuko urabona bimwe nigira ubunye naho nkora hariya hanye umuntu uzenya ariko ubunye banyumuriye ngaha banyumuriye muri kate yaye rero navuze ati kubera ko ari mu miryango sinokwiyoka ndafata izo passage canke izandi match navuze ati reka ngende ndashikira ngaho hambe ndahakorera ama byabaponga nzokwiyoka ahandi hantu kuba n'icyo ndavuze jene rero gukora mu kabezi siyo wahora ariko rimwe naza ngaha gukorera ni Bujumbura bera nkasabye Imana nuza no kumpa gacupa yewe byangora nyine bishika ngaha mugabo najyanye ngaha muri keke yari nyene uza kwirira ikirori n'abajene bagenzawe oya nyene nyene ndibaza kuzohora mbona keshi uko ndaje nanje yawe arakomeye papa none mbaho gacupa nakarose tugasangira Imana yarikoze arakomeye papa yega mizi neza ko mbere yambwiye ngo ndabatashe ahubwo naje ndamukumbuye basharaho yashaje ntiwora karibu rero urumva ni muhira
nta kibazo na kimwe hari imisore mungana hari inkumi ndabaza reka nta ngorane n'ukuri wisanzure noneho nagumye ndakwakirira hanze na mederakomeye ari ngaho ni ukuri mederakomeye ari hariya inyuma ikarateka sahiri ndamukumbuye basi aracyangwa icupa reka waheruka niwe icupa ubu rero yarihebye ndabe inje ndaje gutembera ngaha atobona kwika amafu yiteka tujye ukajirisha twanze